Ninde kandi akeneye gufashwa quickly? Yani Kankindi, you are welcome. Wow, WIGEZE. Shalom. Shalom. Kandi ndafise indoto kenshi ndose ibintu biraba byaba bibi byaba byiza biraba. Rero ndafise indoto nigeze kurota nabona ndiko ndateka hama macambona mabuja araje acafata amavuta nariko ndatekesha ayansuka ino rikuru ry'ukuguru kw'iburyo. Ndavyuka mu gitondo ndasenga haciye iminsi ibiri kuri iryo none namaze nk'iminsi 3 mbabara cane ubu rero ukuguru kubabara kose. Haciye iminsi 3 baca barambaza ngo climatisere y'abana yabaye iki, ndababwira ntaco sinzi ico yabaye, ati ko ITARI kirakora vyagenze gute, ni navyo nzi. Baca bankata amahera ndababwira nti nta kundi ko muyankase muga sinzi uko vyagenze, ndayabaha barayakata. Kuva ico gihe ahantu nahora ndahabaye mu mahoro atagira uko angana pe, muga kuva ico gihe ibintu byose vyarahindutse sinatahuye ivyo ari byo. Yarambariye ngo genda uryame ku mwana, ndamuryamika ndyamye ncambona portemanto zibiri zifatanye ukuntu, ca numva ijwi rivuga ngo uko ni ku burozi bufatanye. Naravyutse naho nyene sinatahuye ivyo ari byo, ndashaka mumfashe. Yes, medota ngomba mpindure ningoga ino situation. Je vais directement changer cette situation. Nabizi ko abaho neza muri iyo nzu. Je sais que tu vivais vraiment bien dans cette maison. Ari naye yawe wafashije umwana wiwe. Il y a un témoignage, tu as aidé son enfant. Bere ibintu ni byinshi byaba. Et il y a beaucoup plus de choses qui s'étaient fait. Wabonye mu ndoto. Tu avais vu dans le rêve. Une attaque. Attaque. Yuko agiye kukubera mubi. Qu'il va vraiment devenir mauvais pour toi. No kubangamira ingendo za inyifato ingendo. Tes comportements. Kurango. Ce qui veut dire. Ibihe by'umunezero. La période de paix. Ibihe byo kumva ko wuzuye. Les périodes de te sentir vraiment. C'est comme ça que tu étais. Muri iyo nzu wumva kumenga ikintu cyose kigenda neza. Dans cette maison tu sentais que tu étais vraiment très bien. Alors ukuguru ni kicapo cy'inyifato n'ingendo. Ça montre directement tes voies de le comportement de tes voyages. Usanga kiretse we igihe ko bicaye ku mushahara. Lorsque il a pris une part de tes salaires. Nawe nyene ari ibihe bitakiri vyiza byo gusenga. Et lui également il y a des ibitari wowe biriko birakubamo. Il y a des choses qui ne pas vraiment. Hari namubajije nti mawe uja kuri pima tension vyagenze gute, nidufitaniye ikibazo. Arambarira ati nta kibazo dufitaniye mugabo ndafise ibibazo vyiwanje jewe jenyine. Donc ari uburozi bwinjiye ngaho. Il y a de la sorcellerie qui était entre vous attaqués. Ngo mu izina rya Dieu non puissant. Izina rya uburozi bwose. Uburozi bwose. Ganjeko. Buturutse hariho hose. Buturutse muri Afrika. Bumveko. Bwaturutse kuri mabuja. Bumveko. Nditandukanije n'uburozi bwose bwamfashe. Mu izina rya Yesu. Agona preka ndagusengera. My daughter. Mukobwa wanje. Uburozi bwaje kugira ngo bukuzibire gutera imbere kuko numvise ndiko ndabambwa ku kiganza. Cette sorcellerie était arrivée pour t'empêcher vraiment d'avancer. No gutuma utagira icyo ufasha. Et de ne pas avoir quelque chose à qui tu peux toucher. Ndumva ijwi rivuga ngo tuzogakomesha. J'entends la voix qui dit que on va vraiment lui faire du mal. Ni jewe ngomesheje abagomba kugukomesha. C'est moi qui fais du mal à ces personnes qui voulaient te faire du mal. I decree fire into your body. Umuriro ku mubiri wawe. I decree fire into your spirit. Umuriro mu mpemu yawe. In the name of Jesus. Mw'izina rya Yesu. In the name of Jesus. Mw'izina rya Yesu. In the name of Jesus. Mw'izina rya Yesu. You demon. Wa daimoni. Come out. Sohoka. Come out. Sohoka. Come out. Sohoka. Come out. Sohoka. Quickly as possible. Ningo. Come out. Bishoboka sohoka. In the mighty name of Jesus. Mw'izina ry'ubushobozi rya Yesu. In the mighty name of Jesus. Mw'izina ry'ubushobozi rya Come out. Sohoka. Toka mbio. Sohoka ningoga. Toka mbio. Sohoka ningoga. I command you to go. Ndagutegetse kugenda. Fire. Umuriro. 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 Go. Genda. Go. Genda. Go. Genda. In the name of Jesus. Mw'izina rya Yesu. Toka. Genda. Back to the sender. Genda kuwa In kurungi. the mighty name of Jesus. Mw'izina ry'ubushobozi rya Yesu. You demon Wa daimoni. which bring trouble. Uzana ibibazo. Fire wherever where you are. Umuriro ahantu hose. Fire wherever where you are. Umuriro ahantu hose. Wherever in the body. Hase mu mubiri. Fire. Umuriro. Fire. Umuriro. Holy Ghost fire. Umuriro amwemuye. In the name of Jesus. Mw'izina rya In the name of Jesus. Soka muri uko kuguru. Toka ndani ya Soka muri uko kuguru. Toka ndani ya Come out. Sohoka. Come out. Sohoka. Come out. Sohoka. Come out. Sohoka. In the mighty name of Jesus. Mw'izina rya Yesu. Arababa shit. Come out. Sohoka. You demon Wa daimoni.
You are out. urasohotse, You never come back again. ntuzosubire kugaruka kandi. Yagutereye mu kinogo. Je te fais jeter. Urarekuye n'uyani kangindi. Urarekuye finance ziwe. Urarekuye ubucuti hagati yiwe n'uwo akorera. Tu laisses sa relation avec. Uramurekuye in the house. Tu la laisses dans la maison. Uramurekuye muri ico gihugu. Dans ce pays. In the mighty name of Jesus. Mw'izina ry'ubushobozi rya Yesu. Jesus. Yesu. You are God. Uri Imana. Jesus. Yesu. You are God. Uri Imana. Thank you for your healing power, Lord. Urakoze kubw'ubushobozi bwawe bwo gukiza. Thank you for deliverance power, Lord. Urakoze kubw'ubushobozi bwo kukiza. She's free. Araboze. In Jesus' mighty name. Mw'izina rya Yesu. Amen. Thank you, Holy Spirit. My daughter, vuga ngo urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Kumbohora. Kumbohora. Daimoni iragiye. Pour me délivrer et le démon vient de partir. Vuga ngo daimoni iragiye. Daimoni iragiye. Dasubije mu bihe vyanje namwe muyera. Dasubije mu bihe vyanje namwe muyera. Amen. Daimoni yasohotse cagi wakoroye gutya. Niyo zasohotse de demo. Amen. Daddy. Yes, my friend. Wavuze ikintu ca finance. Naho twatanguye kutumvikana na mabuja. Hariho ikintu nariko ndakora kandi cyasaba ko nsohora amahera nari mfise ngaha. Ndayasohoye atangura kuvyanka pe. Aravyankiriza. Ndamubwira none mabuja amafaranga nayo wanje. Amafaranga ntegezwa kuyakoresha ikintu kiringirira akamaro. Ayambere arayandungikira aragenda. Arambaza ati kubera iki wahinduye transaction? Ndamubwira nti transaction ntegezwa kuyihindura kubera aho ndayacisha bampa makeya, ntegezwa rero guhindura shisha handi. Hama iyo business ndayikoze iragenda neza, yava muri Cameroon ikagenda Londres. Ishitse Londres baca bansaba igipapuro cemeza ko marché bayidandaza. Ico gipapuro ndakironka naco nyene ndakironka Cameroon. Maze kukironka Cameroon bica bisaba ko jewe nosohoka kugira nje kugitora. Wampaye marché ndamubwira nti ntibikunda ko nsohoka, sinzi uko tubigenza. Arambara ati ntaco, reka je nsohoke kubera ari muri weekend, reka je nsohoke nje kugigutorera. Aragenda kukintorera. Daddy ashitse yasubiye inyuma agiye kugitora, yaciye agira accident mu hotel. Yarasubiye inyuma document yahejeje kuyitora, amafaranga yose narayasohoye. Ndabuze ivyo ndibufate. Daddy wanditse ngo baye amahoro acarava muri Kongo. Ndashima Imana kubw'ivyo. Ubu rero yarasubiye inyuma, ubu marché imeze neza. Ndashima Imana kubw'ivyo. Imana yawe yabibayemo. Ndashima Imana. Vuga Yesu. Yesu. Gira. Chayoni. Come out. Sohoka. Come out. Sohoka. Come out. Sohoka. In the mighty name of Jesus. Mw'izina ry'ubushobozi rya Come out. Sohoka. You enemy of her life. Wa mwansi w'ubuzima bwiwe. You go now. Uragiye ubu. You lose. Urananiwe. Jesus is the Lord. Yesu ni Imana. Jesus is the Lord. Yesu ni Imana. Imana iravuga ngo amavi yose afukame. La parole de Dieu dit que chaque genou puisse s'agenouiller. Je fais agenouiller chaque chose Come out. qui perturbe et qu'on guide, qu'il puisse in the mighty name of Jesus. Father, thank you. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. I love you, Jesus. In Jesus' mighty name. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Your freedom. You are free. And you are free now. In Jesus' mighty name. Jesus, you are God. We love you, Jesus. Tout ça, tu le fais pour continuer à te montrer que tu es le Dieu des gens. C'est toi qui nous fais guérir sans nous demander le paiement. Tu nous fais du bien, ça te fait te donner même rien. Tu veux seulement que nos cœurs te retournent. Nous venons avec toute force. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ndasenze rero ngo akazoza kabe keza. Hano hose yashize uburyo abona inyungu. Là où il a mis l'argent. Amahoro yinjire muri no famille. Que la paix entre dans cette famille. Umumvikano mu misi mike bazakubwiye ngo tuganire mbabarira sizi ivyamfasha ndenyo.
You have peace. Amen. Muba muheze kigona ubutumwa tubashikiriza biciye kuri page yacu ya Facebook na chaîne yacu ya YouTube. Turabasabye mwibuke gukora like kuri page yacu ya Facebook Prophet of Jesus Joshua no kuri chaîne yacu ya YouTube Joshua Prophet of Jesus. Mwongere mu partage iyi video kugira ngo benshi bafashwe. Support Church Delivered Family irongwe na Prophet of Jesus Joshua. Turabashimiye cyane, Imana ibahezagire naho ubutaha.